Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese, turabahaye mwiriwe na mwebwe mwese dusangiye iki gisabisho mugikurikirana ku nsamirizi. Uyu munsi kandi umukama aradutumiye gusangira nawe. Igihe cyose umukama dutumira n'akaryo keza ko gusubira kunagura ubuzima bwacu, tugaheza tukama duhera ngaho. Iyo ubuzima bwacu bushingiye by'ukuri mu mutima wacu, tugasaba ikigongwe, tugafata ingingo yo guhindukiriza ibyacu byose imbere y'umukama kuri Yezu Kristu. Duhereze ino nkoka y'imisa twibuka izina geranda rya Yezu, dusaba ngo umukama arigumize mu mutima no mu muzirikanyi wacu mu ntambuko zose z'ubuzima bwacu, gutyo dushobore guhora mu muhora w'urukundo rw'Imana. Kuri aho hose, aho hanze mu buzima bwa misi yose, tutagumya ico cubahiro c'izina rya Yezu muri twebwe, tugasanga ivyumviro vyacu, ivyifuzo vyacu, imigambi, indinganizo, imigenderanire bikebereje mu gicumuro. Tubanze duce bugufi dusaba ikigongo umukama. Warungitswe gukiza abigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristu tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Mukama, igihe turiko turashemeza izina geranda rya Yezu, turakuzamvye utwereke imbabazi udufitiye, maze muri ubu buzima uduha akanovera k'izina ryiwe. Nitwashika mu ijuru naho dushiremwo akanyamuneza gahoraho. Tubigusabishije Yezu Kristu umwana wa akaba n'umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ise dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abaromani. Jewe Pawulo, umusuku wa Yezu Kristu, naratorewe ubutumwa sobanurwa mu bandi ngo menyeshe inkuru nziza y'Imana. Iyo nkuru nziza icyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abagalati. Nshuti zanje, handitswe ko Iburahimu yari afise abahungu babiri, umwe wo ku mushumba n'uwundi wo ku mugore w'ukuri. Ariko uwo ku mushumba yari yavutse kubw'inama yo ku mubiri, nawe uwo ku mugore w'ukuri yari yavutse kuw'umuhango. Muri ivyo harimwo ingereranyo. Abo bagore berekana za sezerano zibiri. Iya mbere niyo ku musozi wa Sinayi, kandi yavyaye abo kuguma mu bushumba. Iyo ni Agari. Ariko rero Yeruzalemu yo mw'ijuru niyo mugore w'ukuri, ariko ni umuvyeyi wa bose. Nanone handitswe ngo himbagwa wangumba itavyara, turikisha usemerere, wewe utigeze urarakunda, kuko abana b'intabwa ari benshi kuruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene wacu, ntituri abana b'umushumba, ariko turi abana b'umugore w'ukuri.
Kristu yaturokoye ngo tube mu mwidegemvyo. Nimugumye umutima kandi ntimusubire kwita mu bushumba. Ijambo ry'Imana. Turitabiriza tuti izina ry'Umukama riragahezagirwa ubu no mu myaka yose. Bantu b'Umukama nimuninahaze Umukama, nimuninahaze izina ry'Umukama. Izina ry'Umukama nirihezagirwe ubu no mu myaka yose. Ry'Umukama riragahezagirwa ubu no mu myaka yose. Kuva mu buseruko gushika no mu burengero, izina ry'Umukama nirishemezwe. Umukama ari hejuru y'intara zose, ubuninahazwa bwiwe buri hejuru y'amajuru. Izina ry'Umukama riragahezagirwa ubu no mu myaka yose. Mbega uwongana n'Umukama Mana yacu yova hehe? Ariko uruka kuraba ibiri kw'isi. Umukama akura mu musenyi abatagira amagara, umukene akamukura mu mwavu. Izina ry'Umukama riragahezagirwa ubu no mu myaka yose. Amajambo yawe Mukama nakeza mutima akaba umuco utuboneshereza. Aleluya. Nimuhorane n'Umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Nyahazwa Mukama. Muri rya minsi Yezu atangura kubwira ishengero ryahinda ati, urugwaruka n'urwaruka rubi rurondera ikimenyetso. Nta kimenyetso kindi muzohabwa atari ikimenyetso c'umuhanuzi Yonasi. Kuko Yonasi yabaye ikimenyetso c'Abanyaniniva, niko n'Umwana w'umuntu azobera ikimenyetso urugwaruka. Ku munsi w'urubanza umwamikazi wo mu manuko azohaguruka kwagiriza aba bantu b'urugwaruka agire ko abatsinde, kuko yahamutse ku nkiko akaza kumva ubwenge bwa Salomo, kandi hano hari uruta Salomo. Ku munsi w'urubanza Abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza urugwaruka bagire ko barutsinde, kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uruta Yonasi. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristu. Gisomwa ca mbere kumbure umuntu atashoboye gusoma ibyagiye biraza imbere byo mugora gutahura ico Paulo adushikirije uyu munsi muri baruwa yandikiye Abagalati. Murazi yuko intango ya vyose nuko hari abakristu baje bava mu Bayahudi bakagomba
gufata abandi bakristo bavuye mu bapagani, kubahatira kugendera imico y'ikiyahudi bishimikije ibyo mu bwuzure bwa mbere ibyo mu bwuzure bwa kera, na cyane cyane bimwe byagarukira inyuma, kugenyegwa, ibyo baziririza mu gufungura. Abo bakristo bagashaka kubigira nk'ishingiro ry'ubukiriro, nk'ikintu ngombwa ntarengwa, umenga nico gica gitanga ubukiriro. Pawulo akagira atoya sivyo, tigitanga ubukiriro bwa mbere nico mwebwe mwaronse kandi cugururiwe bose. Igitegerezwa kubanza gufatira mu mico y'abayahudi, gifatiye ubwa mbere mu kwizigira Yezu Kristo, tukamwakira mu kwemera, tukamwizigira, hanyuma tugatunganya ubuzima bwacu muri iyo ntumbero. Aha ariko aragerageza kwerekana yuko ashimangira ko aba bakristu bashasha bazananye mu bapagani batokwirirwa rero bararibwa umutima n'abavuye mu bayahudi ngo barondere gusubira muco yise ubushumba bwa kera bw'ibwirizwa, gukora ibintu kubera yuko umenga uvyumva nk'itegeko ntibiba bikiguhaye umwidegemvyo, ariko akabereka yuko Kristu atanga mutima w'umwidegemvyo, aduha gusobanura byose tukabishishozamwo ishaka ry'Imana, tukumva ko tubigize ibyacu. Aha rero harimo ikintu gikomeye. N'uyu munsi turabona yuko ari igihe usanga bitugora bamwe kuzirikana nk'ibyo dusomye mu bwuzure bwa kera. Umuntu akabisoma kurya vyanditse akadome ku kandi, akumva umenga yobishira mu ngiro uko nyene vyanditse, kuko agira ati biri mu ijambo ry'Imana. Mu nyigisho Pawulo atubwiye agombye kutwereka yuko biriya byose dusoma byo mu bwuzure bwa mbere, mu bwuzure bwa kera, abandi ubwuzure bwa mbere, Ancien Testament canke le Premier Testament, ubitahura neza, uza kumva neza aho bishaka gushika igihe ubisoma, ubirabira, ubimurikisha umuco wo mu bwuzure bushasha. Inyifato ya Kristu, ijambo rya Kristu niryo rishobora kugufasha gutahura neza ivyo byo mu bwuzure bwa kera, ugashobora gusobanura rero ikiri ubutumwa bw'Imana by'ukuri burengagira ibihe n'imico, ukabitandukanya n'imico y'abayahudi, kuko hari imico y'abayahudi nk'uko natwega abarundi dufise imico yacu kubijanye n'ibyo gufungura, kwambara, imigenderanire hagati y'umugabo n'umugore, ibiki, ugasanga ivyo byose hari imico bigenderamwo, ugasanga hari ibyo biziririza, kenshi usanga ari byo biziririza ntibivuga ico birekura. Gaca usanga umuntu yabiyoye uko akabimiragura gutyo, arashobora gusanga ahubwo agiriye nabo ubuzima bwiwe, kuko bica bigongana n'ukungene nawe ufise iyindi mico ikenera yuko tuyakiramwo Kristu, nayo nyene tukayicyorora, kugira ngo ibintu byo mu mico y'abakera y'abasokuru twama tuvuga yuko umenga byose byari umenga bari beranda. Oya, sibyo. Bimwe ugasanga mbere no kukuziririza bimwe bifatiye ku nyungu z'igitsina gabo canke igitsina gore, ugasanga Pawulo jundeye ko aragira ati kumaze kwemera Kristu ngo nta n'umugore akiriho, nta n'umugabo akiriho, nta muntu wo muri iyi ntara cyangwa hariya, nta wo muri ubu bwoko cyangwa hariya, tibacitse bose ibiremwa bishasha muri Yezu Kristu. Kubisobanuza icubahiro dufitiye Yezu Kristu, kungene tubona Yezu Kristu yifata imbere y'umuntu, apana kubanza guhwikirwa n'ibintu umenga birakuboshe by'imico, gasanga umenga ushumbira ikintu nawe nyene utumva icyo ari cyo, ariko wumva urundi rukundo rugutwaye muri wewe, ruguhamagarira kugira neza kubw'umukama no kubw'uri imbere yawe. Birasaba yuko buri gihe twamaze kwakira Yezu Kristu tumenya ikitugenza, ububasha budukoresha.
ko atari ubwa mbere ububasha bw'umuco uyu n'uriya, bw'umugambwe uyu n'uriya, bw'ubwoko ubu na buriya, ariko ko ari umutima w'Imana ashobora kuguha rero kumva uti ubu ndumva ndafise umwidegemvyo, si nkibohwa. Ntibuza kumbohesha ibintu buzanye hirya no hino ngo nuko ari bizananye ngaha canke ari ivy'abantu b'iwacu, ivy'abantu bo mu moko yacu, mu migambwe yacu. Vyose akayungiro ni Yezu Kristo. Utakaje Yezu Kristo uratakaza umwidegemvyo, uratakaza umwidegemvyo. Umwidegemvyo uraryoshe cane, uraryoshe gose ku buryo bw'uko umuntu atakigira umwidegemvyo cumenga yacitse akantu, umuntu yagabanutse muri we mw'iteka ryiwe, adashobora gusobanura ikintu neza n'umuco ngo yumve ico mugirira akamaro n'icoheza kagira akamaro abandi kugira inahazwa ry'umukama. Dusabe rero umukama kugira ngo yame adufasha kuronka mutima wadufasha gusobanura ibintu n'ibindi, tugaheza tukagumya umwidegemvyo wacu muri Yezu Kristo, naho kumbure abagukikuje batoba bagutahura. Azoza igihe batahure, kuko igihe uri mu mwidegemvyo w'ukuri imbere y'Imana, si wewe uzobahindukirira, niba impera n'imeruka bazoguhindukirira, kuko ukuri kw'Imana kuduha kwidegemvya uca mu ziko ntigushe, gutsinda vyose. Mu nkuru nziza hari ikintu Yezu ariko arayagira aba bantu bo mu gihe ciwe. Yezu avuze ugwaruka ngaha si ukuvuga abajene, kuvuga generation, kuvuga abantu bo mu gihe kinaka, abato n'abakuze. Aha ugiye kuraba Luka ibi atwandikiye bifatanye n'ibintu twumvise ejo bundi, aho ngo bamusaba ngo ikimenyetso kimwe nyene gikaze, kimwe cafunga kwinya bace bamwemera. Yezu yari yarakoze ibitangaro vyinshi. Yezu arabaraba kandi akabona yuko ivyo babimusaba n'amanyama yo kumenga kugira ngo bamwemere niyiyemeze. Kumwe muhora mbona basigaye bafise imvugo abubu cane cane ku marezo sociaux ngo aratwemeje. Sanga abantu bose kubera ibi bintu vy'amarezo bose bagomba kwiyemeza ku gaprofile keza, utamuhuye ugasanga siwe. None ni wawe namwe kuri profile akwemeje kitari cagatwara muri Photoshop akisiga rimwe ubwiyorobetsi bwinshi n'ububeshi bwinshi hajya siwe. Kwe kutokomera ko bagufata ifoto uvyutse utarikisha kwa amazi mu maso kandi uwo ni wewe bigeze kuba umeze gutyo. Yezu barashaka kumubwira ati twemeze rero, kora igitangaro kimwe nyene atanumwe ashobora kuronka hagice. Yezu arabaraba, ibitangaro yakoze ni vyinshi. Yaramuguriye abantu, yarabagaburiye imikate, yarazuye abapfuye, ariko ibitangaro vyama vyabaye, mugabo haba hasigaye umutima wo kumenya kubisoma, kubibonamwo ikimenyetso c'Imana. Yezu mu kubishura ntiyabahaye igitangaro gikorotse kirengeye ibintu bisanzwe by'ubuzima bwa misi yose. Yababwiye abantu babiri batigeze banakora n'ibitangaro bihanitse, ariko batwaye ijambo, hanyuma iryo jambo riragira akamaro kuri bo no kubo barishiriye. Ubwa mbere afatiye kuri Yonasi mwingene yashiriye ijambo abanyaniniva, hanyuma bagahinduka, ariko nawe nuko yabanje guhinduka, Imana ikamukondora agahinduka. Murazi ko yari yanse kuritwara hari Niniva. Kubera iki? Kubera bya bintu byose bimwe twese tubamwo, iyo mihimbiri abo bakoroni b'abanyaniniva baba bariko baratugirira nabi. Ndabashira ijambo ryo gukira ningene, ahubwo reka bagume gutyo, Imana ibanze bacishe ko abana b'intoki. Uyu munsi nta bantu dusigaye dusenga gutyo. Imana umenga twarayiprivatije contre abandi. Twego ko dukora ibintu byacu tukabona umenga birareyishije inyuma,
Imana iri kumwe natwe. Abo byankiye, abantu bagoye uyu munsi, mwangariye hiyo muri ko murasanzara, Imana iri kwirabahana. Suko tubigira, ibanze bereka ikiganza cayo. Twebwe nitwe turi akredite ko turi mu kuri kwayo. Ivyo bintu byo gufata Imana tukayitirira ubugwi kugira ngo tushimangire ivyumviro vy'ubugwi bwacu, hama tuvyisiguremwo uko dushaka. Kandi ugaca usanga nibwo bugwi nyene bwerekana ibintu vy'ibitangaro. Iwacu ibitangaro birakoreka. Imana suko. Ni Imana yanje, ni Imana yawe, n'igihe tutoba tumvikana ntifatwa muri ivyo. Yonasi yari yanse kugenda kuko Niniva aribuka yuko igihugu cyama cateye abantu babo, kabatwara kw'imbohe, kabagirana. Imana irashatse kubagirira neza. Mukama ubagirire neza, singeza kuva ngaho, banza bacishe ko abana b'intoki. Imana iramunanira, aramigwa n'ikimizi kimaze kumuruka, acavayo amanyama yaheze. Ati ndagiye. Aho yari kugira iminsi 3 yahagize umunsi umwe. Iyo twahindutse, iyo twakondotse, ibintu biraboneka, ibintu biranyaruka. Yesu akaba akarorero ka Yonasi, ndiko ndakazirikana kumvise n'ibintu byinshi. Ubwa mbere kuri Yesu, nimwibaze ko igitangaro gihanitse ari cyo gukiza umuntu kanseri. Ubona ko uyu musi ari itera ubwoba abantu, ari cyo gukiza ikindi kintu gihanitse cananiye abantu. Ari ikintu kigoye. Ndakivuze kuko naje murambona ingene kingora. Ikintu cyo guhindura kamere wimenyereyemwo, ukavayo ugafata iyindi ntumbero nshasha. Ko gishobora kugora bifatiye kuri wewe canke bifatiye no kuri environment urimo. Hari abantu ubona yuko bashaka guhinduka no kuba beza, mugasanga bagerereye ahantu mu bintu bidashobora kubemerera ko bahinduka. Ivyo Papa Yohani Paulo II yakunze kwita le péché de structure. Asanga ari muri environment idakunda, natwe tukabanza tukabata suidenera ati hinduka n'ingoga. Mugabo gasanga kuri korayi mubwira ntubona neza iyo bifatiye. Hari ibyo usanga bifatiye kure. Yesu akerekana ati iyo umuntu ashoboye kurengera ivyo vyose, akageraho ahinduka, akazana ubuzima bwiwe koko by'ukuri imbere y'Imana, akabicaremwe gisha, ico ni igitangaro gikomeye cyane. Igitangaro gikomeye. Kandi ni wabikora. Iyo wabona umuntu yobunaniye guhinduka, ntutangure gushira ko amakofi n'ibiti byose tihinduka. Uraraba yuko hariye ko muri kintu udashikira, wibuke yuko si umuhindura, pfukama imbere y'Imana. Igitangaza gikomeye cy'Imana guhinduka. Ariko urakeneye kumufasha, urakeneye kumubwira ijambo, ukeneye kugira inyifato hafi yiwe imufasha. Kuko bugingo utarabibona neza, bashobora gusanga uri kurihenda mbere. Yesu akabereka ati rero igitangaro gikomeye abantu twohurumbira nicyo guhindura ubuzima bwacu, kugira ngo tumukurikire we asumba abasalomo n'ababayonasi. Agacagira ati kandi abanyaniva kuko bahindutse, kubera ko uyu mwamikazi yagize urugendo. Guhinduka wamusanga umengana urugendo rurerure, urugendo rw'ubuzima. Guhinduka si bya rimwe. Iyo ngabirano twame tuyisaba uko bukeye uko bwije. Mukama ushaka ko ahinduka iki uyu munsi mu buzima bwanje, kugira ngo ugaragare mu buninahazwa bwawe muri jewe. Kandi ibyo nje bidutuma tudasaza. Nubwo twatuko turasaza ku mubiri, umutima wacu ukagumana itoto, ireme ryiza ry'umuntu akirimo igikorwa gishasha c'Imana. Ibyo ni mutima ashobora kubikora. Umuntu atagombye guhinduka yitegurire gusaza no gupfira mu byo yibaza ko yamaze gushikako. Abanyene bariko bamusaba ibitangaro, bamutega imitego, n'abantu bibaza yuko bujuje bahejeje. Imana turabizi. Ni iki
dusigaje ibintu byose twarabigiyemwo, inyigisho zose z'aba Jean Priya n'abandi zose turazizi, twe turi abantu bakomeye, tuvuga irozari, turi abakarismatike, qu'est-ce que vous voulez? Dusigaje iki kindi? Duha ubwami bw'Imana. Hari ibintu byinshi utazi hari ibintu byinshi utazi pati, nawe uri patiri byinshi, kuko mutima wakiriye si mutima herana n'iyi si, uracari mw'isi, ni mutima sesekayemwo umusesekara w'ikintu gishasha ciza, ahakugururiye ugatangara. Dusabe ingabirano yo guhinduka kandi tuyakire nk'urugendo rw'ubuzima bwacu gushika aho twabonye. Twebwe nitugenda tugana Salomo, tugenda tugana uyu yiyise ati hano hariho usumba Salomo, hariho usumba Yonasi, gushika umunsi twahuye amasomo yandi na Yesu imbona nkubone, gushika kuri wa munsi Imana izogira iti ingo ubu rero ushitse ubone amasomo yandi, utakirabisha ukwemera gusa. Ariko kandi ivyo biradusaba yuko mu buzima tumenya kwiyakira nk'abantu koko bakenera guhinduka ku munsi ku munsi. Kwiyakira, ntukangwe nuko kumbure ubona umenga hari ibintu bitarafata umurongo, kibazo uti bizoza ryari? Aho bizozira ni haba umwitwarariko wawe, uwo mwitwarariko wawe uba urwo rugendo. Aho ruzogushikana kuri iyi ntambwe, aho ruzorangirira sivyo bihambaye. Igihambaye ni ugufata urwo rugendo ukurikira, uyatutira bose, atuma mbere n'urugendo rwo guhinduka rudacika urukuvunagura, urukuhisha, urugushobora gutuma wiranda, ahubwo akakubwira ati haguruka ubandanye. Turi kumwe. Yezu arakunda abantu bumva ko bari ku rugendo batamaze gushika, ariko bizigiye ko hari ahazobashikana nibagumye umutima. Amen.